Yavuze ngo abagabo ngo nawe bafite umugore asa gute ngo nakimubuza ko yifuza abandi bagore ngo kandi ngo abagabo nta mugabo w'umugore umwe abaho. Wowe wibaza impamvu ituma abagabo bakunda abagore benshi cyangwa ugasanga umugabo afite umugore ariko yagiye kurondera undi mugore hanze y'urugo rwiwe, wowe wibaza ko biva kuki? Bakunzi ba Buja Hit TV turabaramukije cyane kuri microphone, muri kumwe na Nancy Amanda, inyuma ya kamera hari Scott. Uyu munsi tukaba twabazaniye ibintu bitandukanye cyane, mundavyo murabibona namwe, ndi umuntu w'umumama, ibintu byashushe. Nkaba uyu munsi nagendeye abantu b'abamama, ndashaka kuvugana n'abamama kubera hariho ibintu byinshi cyane tuba twifuza kumenya bitandukanye n'ivyo dusanzwe twumva. Ubu ndi kumwe n'umumama yikorera utwiwe, yiyungunganya kugira ngo abeho. Reka abanze aramutse abariko baradukurikirana, reka tuguho kanya uramutse abariko barakurikirana Buja Hit TV. Abaramukije mwese muri ko murakurikira Buja Hit TV. Yewe nitwa Niyonkuru Rominata, abasanzwe ndi mudandaza yidandaza nyene ukuntu duto nyene mubona ngaha, bintu inguru, utomate, kugira ngo ndonke ukuntu mbaho, kuko ndarondera karasyo k'abana. Murakoze. Bakunzi ba Buja Hit TV mwamwumvise, akaba adandaza kugira ngo yibesheho. Reka tugire ikibazo ca mbere tumwibariza, impamvu yagutumye ukora, kubera dusanzwe tumenyereye abandi bagore bicara muhira bakarindira abagabo bakaja kurondera, ariko wewe ukumva wokora kugira ngo ufashanye n'umufasha wawe, byavuye kuki? Kuva mbere sinigeze nicara, nsanzwe ndi umuntu acuruza muri ville, nyuma mwese byabaye mwarabibonye, hanyuma turataha muhira. Ugabona aho twatashe sinashimye kuwicara, nashimye ko noguma mbandanya gukora nubwo nkaguma ndondera rasiyo y'umwana, kandi biramfasha cyane kuko bivanye n'uko mu mibereho y'abantu kirazira kurindira rasiyo y'umugabo gusa. Nawe uri umugore uri umumama urashobora kurondera, mukarondera mwese mukiyungunganya mu muryango ukagira icyo ufashije. Twagiye tubona abadamu benshi bafite abagabo barondera, hama abagabo bamaze kwitaba nk'Imana, ugaca usanga ubuzima burabagoye bivanye no ku mpamvu zo kudakora. Ariko iyo duhuye n'abamama nk'aba bitaho gukora, bitaho umuryango, biyungunganya kugira ngo ejo n'ejo bundi ubuzima nibuze bubakubite hasi, kugira ejo canke ejo bundi ubuzima bubandanye bugenda neza, ni ibintu bibereye cyane, navyo ni ibintu bizotuma n'igihugu cacu gitera imbere. Reka tugire ikindi kibazo tukwibariza, aba badamu usanga abagabo babaha imitahe, hama aba badamu usanga abagabo babaha umutahe kugira ngo badandaze, hanyuma mu nyuma ugasanga wa mutahe ntibariko barawukoresha nk'uko bibereye, wowe babwira gute? Icyo babwira ni uko bomenya kuwugera neza, kubera baba bariko barondera akazoza k'abana babo n'umuryango wabo, kugira baronke uko babaho, kugira ubuzima bubandanye mu kabereho ka misi yose. Ibibazo mukunda guhura navyo muri aka kazi ko kudandaza nibi? Ibibazo duhura navyo ni byo guhomba, ugasanga waranguye nk'ibintu bifunze, gufungura ugasanga ntibimeze neza, ugabo urumva naho bimeze gutyo ca wihangana, kuko umudandaza nico kumwe n'umuteye, urumva nta butandukanye. Wewe urasanzwe wubatse, uri umufasha w'umuntu, mufitaniye abana bangahe? Mufitaniye abana 5. Ibibazo mukunda guhura navyo mu rugo ni ibibazo bya gute? Mwohanura n'abandi bakobwa bakiri bato batarashaka, kubana n'abagabo batararongorwa, ariko bari mu kubaka ingo zabo, bahanurira? Vraiment nta kibazo novuga na kimwe novuga ngo turahura naco, ko umufasha wanje turumvikana, kandi kuva tubana nibaza ko nta kibazo na kimwe kirigera gishika navyo. Buto buto turabitorera tukabiheza, hanyuma ubuzima bukabandanya. Ubiravye kugira ngo umugore n'umugabo babane bumvikana, umugore akora iki? Uri umudamu urahagurukana ukarondera, mugafashanya mwese, ukareka kwicara kurera amaboko, kuko hari ubwo bishika umugabo akabura, nawe warose ukazana, ubu buzima bukabandanya, ineza y'umuryango ukabandanya mukigisha abana, niyo tukayiriha n'ibishoboka byose ukabikora mu muryango.
hari abagore benshi usanga abagabo baba bavuga ati ujya mugore nk'imutwara yaranyubaha, ujya mugore nk'imutwara naramubwira kumva, ariko ubu ahantu bigeze iyo mvuze niyumva. Igituma wibaza ko abagore iyo barongowe bahinduka mu buzu bwabo, wibaza ko impamvu zoba ari izi? Nibaza bivanye nuko bijya bintu by'amagurupe by'amarigara, uko ugiye mu irigara urugo rurarusambura, kuko uyakuzanira inkuru yiwe n'uyu akakuzanira inkuru yiwe, ugaca usanga ntimubihurije. Wowe uciye ukurikirana rero zijya nkuru ugenda wumva hirya no hino, urumva urasambura nta kabuza. Mugabo utagiye mu marigara ngo wumve ibintu bitandukanye, nta na kimwe urugo mugira urugo rwiza mukumvikana cya kintu cyose mukagikurizaho. Hari umuntu yavuze ngo abagabo ngo nawe bafite umugore asa gute ngo ntakimubuza ko yifuza abandi bagore, ngo kandi ngo abagabo nta mugabo w'umugore umwe abaho. Wowe wibaza impamvu ituma abagabo bakunda abagore benshi, cyangwa ugasanga umugabo afite umugore ariko yagiye kurondera undi mugore hanze y'urugo rwiwe? Wowe wibaza ko biva kuki? Nibaza yuko n'abagore ntituri beza, hariho abagore badashoboka, hariho umugore arose nk'amafaranga atabona yuko ari hejuru y'ibintu byose cyangwa n'abantu bose, ndetse n'umugabo ugasanga ntamusonera, cyangwa umugore mugenzi ugasanga ntamusonera. Ariko cyane muri kategori yawe naho noba ndonka bingana gute umufasha w'uwanjye, kubera tuba twasezeranye imbere y'Imana imbere y'abantu, tubwirwa kubahana kandi ikiya kintu cyose tukacumvikana ko tukagihurizaho. Hari abakobwa wumva akubwiye ngo ati jewe sinshobora kurongorwa n'umuhungu atagira amafaranga, cyangwa ukumva umukobwa ariko aravuga ngo umuhungu atagira amafaranga ngo ntabwo ari umuhungu. Wewe kuri iyo question y'umuhungu afite amafaranga cyangwa umuhungu atagira amafaranga ukiri inkumi, wowe wabivuga kwiki? Yego, umuhungu uramuronka afite amafaranga, mugabo ya mafaranga ntagumaho, ariko igihe bishika bigahera byose bijya mwari mufise. Nimba bamugiye ko ari umudandaza ugasanga nk'akarorero ya mahera yose agahera, ugaca bisaba yuko nimba bamenyereye kujya wicaye uja kurondera, ugahaguruka ukagenda kurondera. Urumva rero muri ico gihe udashoboye kurondera, ico gihe bivanye nuko bya bintu wa mugabo wawe yahora aguha bironka, hariho abaca baja kubirondera hanze. Hakaba n'uwundi avuga ati jewe mu bukene cyangwa mu mahirwe byose tuzokumvikana nk'uko mba narabisinyiye imbere y'Imana no muri sentare. Umva rero muri ico gihe ibishika byose iyo wubatse urubaka mufise amahera y'amahera agahera, nomba ari umukozi yaguha umukozi ntasubire kumuronka. Urumva muri ico gihe uca wiga gukora, ukiga byose nawe ukiga kurondera, ukava muri bwa buzima kuko ubuzima buba buhindutse. Umugabo nk'uko ashobora kugutwara afise n'imiduga ingahe, mu nyuma ya miduga yose igahera, ibyo mwari mufise bigahera, agasigara atani kinga afise agenda n'amaguru. Ariko ntibisobanura yuko uca umuheba, oya, urabandanya mu kubaka uko nyene nawe ukiga kurondera nk'abandi. Nimba bari bamenyereye kuryama cyangwa bwa buzima bw'umukozi, ukiga gukoresha amaboko yiwawe kandi ubuzima ukabandanya mu buzima bwawe. Bakunzi ba Bujahid TV, nizere ko bariko barakurikirana ikiganiro mwese muriko murabyumva. Ikintu gikuru no gukura amaboko mu muzu, ikintu gikuru no gukora. Twari dusanzwe tumenyereye abagore bicara muhira, abagabo bakagenda gukora hama bakazana, ariko aho bigeze ubu turabona abagore bahagurutse, abagore bariko barakora kugira ngo bafashanye n'abafasha babo. Rero abakunzi ba Bujahid TV turabandanya twumva idonido kubijanye n'abagore biyungunganya, kubijanye n'abagore bikorera utwabo. Wewe ga madamu, aba bandi bagore usanga nabo bakora ubuzi buto buto nk'ubu, ariko bakama bavuga ati wapi jewe naho nkora bijya bintu nta kigenda, wewe babwira? Urumva muri icyo gihe nka jewe ndadandaza utuntu, mugabo ndafise n'ahandi n'ibindi ndandaza by'impuzu mu bindi batanije n'abandi badamu bagenzi banje. Nkura uyu mutahe wo gutera ku munsi kubera babanze no tumana ngaha n'ukomeye nta kazi afise. Urumva muri icyo gihe ndabandanya nkakora ya nyungu yo ku munsi twagabuye n'abandi nkayizana ngaha, kandi ndashima nshimiye byose bituma burabandanya muri ibyo bike ndonka, nshimiye Imana ukuntu. Bakunzi ba Bujahid TV, turabashimiye cyane abashoboye gukurikirana ikiganiro cyacu. Mukomeze mudukurikirana, mukomeze mugira subscribe, nimubure kwandika commentaire, nimubure kugira like kuri page yacu, nimubure kwama mukurikirana ibyacu
kuko buri munsi tubazanira ibintu bishasha kandi iyo mugize commentaire tuba dushaka ko mwandika ibyo yabaryoheye n'ibitabaryoheye kugira ngo tumenye ibyo tugenda turakosora. Turabashimiye cyane. Kuri microphone mwari kumwe na Nancy Amanda, inyuma ya kamera hari Scott. Mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu, turabashimiye cyane.